Shalom shalom wakundwa, iyi ni media Prophet ujiza Joshua. Rero turi mu kiganiro canke mu mwanya wo kumviriza intahe, turabaramukije ariko kandi twaje mu muryango aho twaje kuhatora intahe ibitangaza Yesu yakoze. Rero uyo muryango twamaze kushikamo, tugomba kuvugana na serugo. Mbega mwitwa bande? Yesu ashimwe, murakoze kumbaza, ndakaribu cyane ngaha muryango iwacu. Jewe nitwa Karorero CALIXTE. Ego nkaba ngaha mu Ngagara muri quartier 9. Ego CALIXTE, twebwe turi bo muri Sabbath Church, turazi kandi nawe kuri umwe muba muri Sabbath Church, ariko kandi ikituzanye ngasi kindi ni intahe. Tuje kurondera intahe y'igitangaza Kristo yabakoreye. Twabonye igihe kimwe mwaje mumeze nabi cyane, mwari mumeze nk'abantu baremvye mudashaka gutambuka. Mbega vyari byifashe gute kijya gihe? Novuga yuko nagize atake, nagize imyuka mibi, hanyuma rero ndaraba nti aha rero ikintu kiriho gisigaye no kuja ku bakozi b'Imana, na cyane umuvyeyi wacu Prophet of Jesus Joshua. Rero uko vyagenze, jewe navyutse hari ku munsi wa gatatu itariki 10, nje kumengo nsa n'uburushe, umuntu imyara kina football cyamengera aragira ama exercice ya sport, ariko rero nta exercice ni ya sport nagize. Umuntu avyumva namubwe ku munsi wa gatandatu mu gitondo, umuntu akiva mu gitanda ta sport baragira. Hanyuma rero ndiko ndikazanura ngo nje kwivuga bya misi yose, numva ndacitse intege, numva ndakondotse, numva umengo sindi jewe, naje biragaruka birancanga, ndacanga nikigwa, ndayoberwa, biraba ibintu bye biyoberane. Uti wumvise atantege ufise, urumva yuko vyukuri utameze neza. Mu vyukuri mu mubiri wumva umeze gute? Mu mubiri nta musonga numva, nta bubabare numva, mu mutwe nari nkomeye, ariko rero mu maguru naboneka nk'uko umengo ndujya muntu yamye arirukanga ibirometero byinshi, ariko cyane ukuguru kubafu niko kwari gusa n'ugufise ikibazo kinini ngeranije n'ukuguru kukuryo. Ni kuvuga uvuze ko ukuguru kubafu bari kubiza ikibazo kinini. Mbega cyo kibazo kinini cyane mu kuguru kubafu, wumva ukuguru kuyemereye, wumva ukuguru kugutimbye, wumva ukuguru gushushe, wavyumva gute? Uko navyumva, uruhande rumwe nk'amava ino mwitako, numva umengo ni ikintu cishashara bahometseko gushika mu kirenge hasi. Nta bushuhe numva, sinumva gutimba canke sinumva ko umubiri ukanye, sinumva ko ukuguru gukanye, numva ukuguru gufise temperature isanzwe nk'iyabandi bose. Ego twese twabonye vy'ukuri yuko utari umeze neza, kandi benshi byarabateye ubwoba mu gihe Prophet yabahagurutsa kugira ngo abasengere, kuko twabona yuko barinda kurondera abantu babafata, amaguru agaca yizinga. Mbega uyu munsi bimeze gute? Twebwe tuje hano kubera ko twabonye mu ishengero muri ko murashinga intahe. Byahereye kuri uwo munsi wa gatandatu ndavuze, kuko mfashe nsohotse isohoka nyene agiye, nashyitse imbere y'umuryango nikubita hasi, nikubise hasi ndasha ibintu birakomeye, niho guca nsubira mu nzu. Ariko guhera kuri iyo saha nca ntangura guhinduka, ndahinduka kwa Mungu niteguye ngo nje gusenga, aho birahinduka birakomera gose, nza mbona amaguru mengo ntari kuri jewe, kandi nta musonga nari mfise naho nyene uko bari meze uko, nta bubabare na butoya nari mfise nubwo byari meze uko naho nyene. Hanyuma rero ndagenda, mugabo rero ko nari meze uko byasabwa ko hagira abantu banshigikiye, naho nyene apana umwe, kuko umwe ntiyari kubishobora, abantu babiri. Naho rero Prophet of Jesus hageze ko ansengera, byarabonekanye cyane muri eglise, abantu bose barabona ko wa muntu CALIXTE twari tuza akomeye, ari umuntu atambuka yigendera mu ishengero, hagurukaga agashima Imana, nawe nyene akinyiganza nk'abandi bantu babona nguma nicaye. Prophet amaze kuza abona yuko naho nyene vyagoranye ingene mpaguruka, birasubira biraba ibintu vy'ibiyoberana, abantu bari bahari n'ukuri niwe ubona bivuga kunsumbya, je ntavyo nabona harya ko je mutima nari nkomeye, umutima watera neza, mu mubiri nta kibazo na kimwe nenda hafise, nta musonga, nta bubabare, ariko rero naje byagaruka bikancanga, none ibiko biramba ko nibiki.
uti rero we waciye wihutira kuja gusengerwa mbega niki kiti wacara gusunikiye ko utumbera kwa prophet of Jesus Joshua kugira gusengere icansunikiyeyo jewe n'ubwa mbere ntanguye kubona prophet of Jesus Joshua namubonye kuri izo sosiyo ariko ahanini umuntu yatanguye kumunyereka n'umuntu umwe hanyuma rero nanjye ndahava ndarondera ndamubona ndabona ingene akoresha ibitangaza barashinga intahe abantu benshi barakize abandi bararose ubuzi abandi barabyara ibintu byinshi bitangaza bigerekeranye kimwe ku kindi kigeretse ku kindi hanyuma rero nanjye cyanumva ndugurukiwe kujayo niho rero uwo munsi ugeze nagiye mu mutima mfise amahoro mvuga nti ninashika imbere ya wa muntu nabona akoresha ibitangaza bingana uko ibyo byose najimana ntinyirengagiza nacenza kuvayo nkizi nico hanini cansunitse ego none CALIXTE utarakizwa nk'ubu ibi byari kwa bigushika utarahura na prophet of Jesus ariko havucuja he nico byumva nawe ndumva gucanja he gusa jewe napfukiye mu muryango w'abantu bamenye Imana umuryango w'abantu babatirijwe na mpwemu yera batijwe amazi menshi na mpwemu yera urumva muri ico gihe mbo ariko je sinebwakizwe nkomere cyane ivy'Imana ndavyumve gose bimbemo cyane urumva byari bigoye na je simba sinzi na je byangene ubwo ntiwari guhava ucutumbera muri babandi bita ngo ni bakamenye sha aho ntaco no bivugaho kinini ya gusa iyo umuntu amaze kugira intege nke nyinshi biragoye none ni wari warigeze kujayo kera jewe mbo ego narigeze kujayo ariko bitimbitse cyane okay none uno munsi wumva gute ugeranije na kijya gihe mu mubiri wumva gute uno munsi mbo mpere kuri iriya tariki ya 11 prophet of Jesus Joshua ansengeye shira ibiganza hejuru tia mikono juu vuga ngo ibi nivyemewe aya hayakubaliwi turavyanse aya tunayakata kuri no muvukanyi kwa wa huyo ndugu yetu tambuka tembea mwizina jaye kwa jina la Yesu naratanguye kumva utuntu tumeze nk'imizi tunaga muri jewe urumva igihe najayo nukuri mu maguru nta espoir ntabona ahiye kunsengera ndumva utuntu tumeze nk'imizi kome ntababara canke ntumva imisonga wumva muri uwo mwanya nta kintu kininiya cari guca gituma numva kumengo ari campindutsemo ariko rero byabonetse ntamwe kumva umengo noshinga ikirenge hasi ariko nishimikije umuntu bwo nkagishinga hasi mbwo nishimikije umuntu byarampaye ibyizigiro kuva kuri uwo munsi yinga rya mbere irahera kuko uko umunsi wahera niko numva impinduka muri je umugabo zidashemeye ntonto ibyo yinga ryahera irindi yinga ritangura ndumva kumengo ndatanguye guhagarara neza ntanyuganga ku maguru yiwanje no muri iryo yinga naryo nyene uko iminsi yagendera bisi yindi niko inkomezi zatera ziyongerana cyane muri ya maguru ariko rero ikintu cibinyanya ko ibinyanya byari byinshi nivyo vyane novuga ko byari byinshi cyane nuko ntaringize iminsi ngenda ibintu by'ibizunguzungu navyo nyene ntibyari bike muri iyi minsi rero uko ndabibona ni nkavyo biko biriheza biriko birahera umugabo mu maguru yanje undi muzima ego uti maguru yawe no munsi uri muzima urashobora guhaguruka urashobora gutambuka ikiretse gusa yuko ngira ngo kwirukana ivyo bisiga okay none CALIXTE umudamu wawe turashobora kumubona kugira ngo dushoboye kumubaza nawe atugice atubwiye ko yaba yarabibonye akabishingira intahe cyane kurusha wewe ndibaza umudamu wanje ahubwo rero niwe yobashingira intahe ndende kuko niwe yangwaje ni nawe yambona muri iryo yinga rya mbere ryose yamfata nk'umwana mutoya kugira ngo arabe ko intege arabe iterambere ry'ivyo n'imingene byo ahubwo n'ofisi ntahe nini ni mumubaze mumve ego ntaramubaza ngira ngo hari akajambo nagomba kukubaza mbega hari abantu bo baraje kukuraba bakubwiye gute hari abaguteye intege hari abakubwiye ko woja kwa muganga bo bakubwira iki ubarazi kungene wari umeze hajya umuntu ari muri aya mavuta ya prophet of Jesus Joshua aragira igikundiro uwo munsi nyene mvuye gusenga
twahuriye ngaha n'abantu baje kundaba ego baranasengeye umunsi wa mbere baranampima mbere barampima ubushuhe basanga ni byiza ni 11 mu nyuma yaho bukiye kuwa mbere haraza abandi n'ukuri turateramana umwanya munini y'abaransengeye abarandemesha ati nivyo bizohera kuwa kabiri uko kuwa gatatu uko kuwa gatanu uko kuwa gatandatu uko kwa Mungu uko n'ukuri inga ryose byari biryoje wari umunezero kwa ndemesha hani no kunsengera ego urumva ko ufise abagenzi beza nta wakurungitse mu zindi nzira reka rero mudahamagare madamu wanyu kugira ngo ashobore kuza nawe atuagire icyo atubwiye. Ego Madame Calixte mu twidondora mukidondora abariko barabakurikirana bariko barakurikirana Intahe. Nitwa Mukeshimana Alphonsine mfise umutware Karorero Calixte tumaze umwaka n'amezi 3 ubura mu munsi umwe twubatse. Ego mu buzima bwa misi yose ndumucamanza. Ego Madame Karorero Calixte turinga kugira ngo mutuyagire ivyo Imana yakoze muri no rugo rwanyu bivanye n'ivyo twabonye mbega hari cyo tubwira kubijanye n'umutware wawe ivyari vyamushikiye nuko umuntu na Musi bijanye n'ivyari vyashikiye umutware wanje nabibonye nk'ibitangaza nga ku munsi wa mbere bitangura kumufata tukasena nabihaye ikibanza nabona umengo ni ibintu biza guhera umwanya muto ko dusanzwe turi munsi y'amavuta ya Prophet of Jesus Joshua nkibona bimufashe naramubwiye wobwira Bertrand akaza akagusengera acara mu telefona Bertrand nawe yasengera muri Sabbath Church nyene ako je nabona umengo ni ibintu bigira bihera ubwo nyene ko sinari bwabone ikaya mushikiye haramusengera mugabo nkaguma mbona mu maguru umengo nta kintu gihinduka ahubwo biguma vyiyongera nubundi sinabiha ikibanza tinagenda ryame aruhuke biraza guhera mwijoro nkaguma mbona tanguye kutangura kwifatigiza impome mu kugenda ndavuga nibiki mugabo mu mutima ndavuga ati ejo bizohera ndazi ko Daddy Joshua azomusengera agakira mu gitondo niho yanambwira tubashaka je singenda gusenga nimugende ko nibaza ko yarafise complexe yuko abantu bari bumubone yamugaye kandi yarasanzwe azi ko akomeye abantu bari basanzwe bamuzi akomeye ratubwira ati je singenda gusenga natwe tusha turafata decision ati nutagenda natwe ntitugenda tusha dusigara ngaha twese tugume ngaha. Mbega amaze kukubwira yuko ataja gusenga nike kintu wabona ko cyo tuma ataja gusenga vy'ukuri? Ico nabona cyatuma avuga ko atoja gusenga deja nabona ko yamaze kuba ikimunga adashobora kugenda atikije ikintu vyari maze gushika ukabona aguye ari hafi yawe akagwa bikanka ko hagaraje ko atambuka imbere yuko agwara oya imbere yuko agenda bamusengera kuvuga mukiri muhira ataragenda gusengerwa. Dimanche ahejeje kwitegura niho yambwiye ngo ndamuhe blouse yisokoze mu mutwe ko narabona kumengo n'ikintu agifashe biramunanira kugifata hama ndabumuhaye sinari nibaza ko ashobora kuca yitura hasi juste atangiye kwisokoza mu mutwe nagiye mbona yamaze kugwa hasi ndabona tubwabo ndivyakomeye ndondera kumuvyura arananira ndondera kumukura hasi ndamuhagurutse birananira ndenda gusaba fo kugira dushobore kumukura hasi tumushikane ngaha muri saro. None ego urumva ko byari bibaye ibintu biri grave uyu munsi cankwe igihe mu mushikana hari wewe wavyakira wabibona gute nivyari ko biripasa igihe bariko baramusengera? Bariko baramusengera sinashatse kubiraba cyane kubera ko ukuntu yaguma yitura hasi byatuma mbabara mu mutima nkacandira. Mafie dori iyi sinema iraza guhera yoroshe. Iyi sinema itaisha kiurahisi sana. Thank you. Kubwaje nticari ikintu coroshe cyari ikintu gikomeye ndinze ndaba hirya ko naguma mbona ahagurutse amaguru aca yikunja akaca yikubita hasi bamuhagurukije akaca yikubita hasi donc sinashaka kuvyakira mu mutima bikaca bituma ndira nkaca ndaba hirya kugira ntabandanye yitura hasi ndiko ndamuraba. Ego uti rero ko ari kubera ko ubona kandi yuko ari umutware wawe hari ibintu bimwe mufatikanye mukora
bisigura ngo uri umwe ugiye kuba witwarika ivy'umuryango warabona yuko ari ibintu biremereye. Uyu munsi rero ubona gute inyuma yuko asengewe twabonye muza gushinga intahe mw'ishengero? Kuwa Mungu ntiyashobora no guhaguruka. Siku ya Inga hakukuwa naweza hata kushimama. Ntiyashobora no kutambuka. Hakukuwa naweza hata kutembea. Ariko uno munsi aratambuka. Lakini siku ya leo anatembea. Siku ya leo anatembea. Leo anatembea. Makofi mengi zaidi kwa Mungu wa Prophet of Jesus. Makofi mengi zaidi kwa Mungu wa Prophet of Jesus. Ndiyo Yesu Kristo. Ndiyo Yesu Kristo. Hallelujah. Praise God. Shengero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndashima Imana aka kanya impaye. Nashukuru Mungu hii nafasi ananipatia ya kushimama mahali hapa. Sikeshi bikunda kuba ariko n'umunsi kumva nezerewe cyane. Leo nasikia nafurahi sana. Nagoma nsaba ishengero ryose. Nilikuwa nataka niombe kanisa lote. Kumera mashimana y'uwo mutama. Mupigie makofi Mungu wa mzee. Utarayibona mwenye hajamuona huyo Mungu arindire gatoya asubirie kidogo, azoyibonesha amaso yiwe, atamuona na macho yake. Here nyuma gatoya igihe tugira anniversaire ya neza, wakati tulifanya anniversaire ya 2 ans, musi wa mbere, siku ya kwanza, yaravuze ati, alisema mu minsi 3 guhera kuri uyu munsi, ndani ya siku 3 kuanzia leo none igitangara mtaona miujiza. Rero ndicara mu bandi reka turindire turabe ingene bizoba. Mimi nikaketi mu wengine, acha tusubirie tuone gisi vitaendeka. Jewe nayo mfise kibazo cha permis. Mimi nilikuwa na tatizo ya permis. Ntako ntari naragenje kugira ndabe kuno ironka ariko biranga. Nilikuwa nimejaribu kuitafuta lakini vikakataa. Rero ku munsi wa gatanu umva ni muri ya minsi 3, lakini kusikia 5 ni mwazile siku 3 gatoya. Ku munsi wa urya munsi nyene ile siku mutamu umwe mu tetwarwa arambwira ati mugabo makaranga muntu na photo passport. Mzee mmoja akanambia nipatie identite na photo passport, tutangwereka aho tuja, ufike unakuja nikuoneshe mahali utaenda. Ama kwa gatana cyane funati ngo ndaguhikete bakuzani. Alafu siku ya 5 akanambia njoo nikupatie barua wamekuletea. Yari nyaperemi, ilikuwa ni barua ya permis. Rero intahe nkuru rero. Alafu sasa umushuda mkubwa. Sema ushuda mkubwa. Hari samedi ngiye itariki 10 sindavyibuka neza. Ilikuwa samedi tarehe 10 sikumbuki vizuri. Umva Amaguru asana ariko aramengo ndaremewe. Nikasikia uzito ndani ya miguu. Dimashe nkuru uyu munsi. Siku ya Inga kama leo. Navyuka. Nikaamuka. Navuga nti nimupate sinja gusenga kuri. Nikamwambia kiukweli mke wangu sitaenda kuomba. Sioni kama naweza nikafika huko. Akasema kama uendi na sisi hatuendi. Nikasema vile vitu ni vikubwa. Nikasema acha sasa nikue kama wana nende nione kama inawezekana. Nikajaribu pale pale mtu anasema nataka nitoke. Na kamata broso nichanue vikakataa. Anatambuka mbona Amaguru arikurira. Alafu nikatembea nikaona miguu inajikunja. Vya bintu si bitoya kwa birakomeye. Nikasema vile vitu sio vidogo, ni vikuu. Duhamagara déplacement irinjya mu rupangu. Tukaita déplacement ikaingia uwani. Ariko kuyishikamo byabaye ikintu gikomeye cyane. Lakini kuifika yamo ikakuwa kitu kikubwa sana. Rero yadusozi tugeza aho mbere y'umuryango ariko naho nyine ndabona ko nijana. Imetufikisha hapo mbele ya mlango na hapo nikaona kama haviwezekani mimi nitembee peke yangu. Acha baza bahungu babiri bakomeye. Pakakuja vijana 2 wakuvu. Dadi yabashi yasutse n'uko yimukomeye. Dadi ameminia wemo roho za nguvu. Baranzo tanyede Amaguru yako biragenda. Wakaninyanyua wakanifikisha hapo. Rero mu nyuma sinamenya rero ko dada tabyo yamenye. Sasa sikujua kama dadi hakujua kitu. Nikauliza mtu mmoja nikizani dadi hakujua kitu. Rero arahava arabimenya. Sasa dadi akayajua. Ni vile sasa nyote mumeona. Rero muri ujya mwanya Amaguru yarakongataye ntaki. Unaku sasa mwaule muda miguu ilikuwa baridi sana. Cyashoboka. Hakuna chenye kilikuwa kinawezekana. Hanyuma rero
alafu akaniombea. Nibuka ijambo yavuze ati Momfisi. Nakumbuka neno amesema Momfisi, kuwa na moyo. Iyo miyaga akanambia hizo ni hewa mbaya nazishimamisha. Akantu gahindutse, nikasikia kuna kakitu kanabadilika. Rero ukanda aragira igihe pakafika wakati turasohoka turataha, tukatoka tukarudi nyumbani. Papa Keva aramperekeza, Papa Keva akanishindikiza, na grandfrere, ariko naho nyine ntivyoroshe. Na yepo sasa bikuwa virahisi gusohoka iyo déplacement twarimo byaratugoye cyane. Kutoka mu iyo déplacement bilikuwa vigumu sana. Grandfrere arabira bati nukuri petit frère arafuye biraheze. Grandfrere akaona akasema petit frère nakufa vinakuisha. Muri je numva umuneze ko numva umeo naki. Lakini ndani yangu nilikuwa nasikia furaha kwa sababu nilikuwa nasikia nimepona, lakini sitembei. Munyuma rero abavyeyi barabizi, wazazi wanajua iyo umwana akiriko aravura agomba guhaguruka barazi ingene bigiye. Wakati mtoto angali anatambaa anataka kushimama, anajua gisi vinaendeka. Siku ya kwanza umwana wese agomba guhaguruka arabona ingene bigiye, ni kurya vyagiye. Siku ya kwanza ndogo si viliendeka, mzazi yuko na mtoto hata kutembea. Natia nguvu vinakataa, najaribu vinakataa. Paka mie peke najicheka. Nasema huyu ni mimi, hivi ni vitu gani? Rero uko imisi yatera ihera, gisi siku zilikuwa zinaisha, ndogo silikuwa naenda nasikia nguvu taratibu taratibu. Kurya nyene umwana agenda arakura niko naje agenda arakomera kugira ashira amaguru hasi. Kama vile mtoto anaenda natia miguu chini atembea, ndogo si na mimi bilikuwa. Rero ikintu ngoma saba ishengero. Sasa kitu nataka niombe kanisa. Mupigie makofi Mungu wa Joshua. Murakoze. Asanteni. Tunashukuru Mungu. Mungu anaendelea kutufanyia vema. Siku nimemleta mtu wote alikuwa ananiuliza na fanalia. Walipomshimamisha wamwombee, nimetizama nyuma sikipiki tena namuona. Namshukuru Mungu gisa alikuwa sio ndo gisi iko sasa. Siwezi nikaacha kubishukuru Mungu wa dadi. Anakuwa anatufanyia miujiza siku kucha. Kitu chote tunakipata muujiza na bebe tumempata muujiza. Sasa tuwezi tukaacha kubishukuru Mungu. Alafu siku tumemtoa hapa, Mungu ni mwaminifu. Hakutizama kama tamaiza ya siku mnyumba kuna cheko nafanya. Chintu ni gojo numva hari imbere mu 10 na matariki mu 10 guto cyambwira ngo ke uzompa nimero ya konte ngo mushira kama hera y'inzu uzoce ndabarihira amezi 2. Kuna mtu alifika anapiga simu anasema nimpatie namba ya konte atulipie nyumba miezi 2. Mungu ni mwaminifu. Moyo wakati wote na meza nyumbani. Hakuna chenye tumekosa kwa Mungu, tunamshukuru. Uye umva gute, ubona gute? Nini icuvuze ko naco nitwarareka ivy'umuryango DJ nyene. Kristo yabanye ntacu yaratugiriye neza. Twabonye Imana, ntacu twaburanye Imana. Tubona Imana yarakoze ibidasanzwe kuva bamusengeye. Twabonye ibitangaza. Ubu tubona ikaragenda nakantu gato gusa ashobora kutarengana, ariko ko twabibonye y'umwana ari kariga kugenda abandanye gira intambwe buhoro. Ubwawe siyo majambo wagiye umubwira kugira ngo nawe ushobora kumutera intege usigaye ko arusigi ko kitoroshe ngira ngo uyu ari nanata cyane, ahubwo je nije namusuiva cyane, narondera ko atoba ari wenyene kugira ntave yikubita hasi, ariko wewe yarashobora kubikora tutari kumwe kugira dufata nk'akantu agiye kuyikorera. Je ndi nko ngaha mfise umwana ngasanga yagakoze. Ubu rero urashingira intahe Yesu yuko vy'ukuri ikintu hari ikintu cyakoretse kitari gito kandi yuko Kristo yamukijije. Nukuri turabishimira Imana yarakize. Ako oya ntikuvuga ko ari ingwara, ahubwo nukumenyereza kugira agende gusa vyararangiye. Imana rero ibaheza
akajambo mubwira Imana canke akajambo muvuga kuri Prophet of Jesus Joshua reka duhere ku mutware wawe. Kuri ndashima Imana iyo yemeye tukamenyana na Prophet of Jesus Joshua abonetse mu gihe hari ibibazo biremereye Satani abo akorera ku mugaragaro ntagera umutwe wakijijwe umva utakijwe asanzwe ari gwiwe umva wakijijwe ntamugera umutwe kandi haraba n'urugezo abageze ko kera baravuga yuko abadayimoni batinjira mu ishengero canke abarozi canke ibindi ariko turevyo twumva hirya no hino abakozi Imana bahawe amasumu byagenze nabi harabarozi binje mashengero umva nk'ibyo rero turashima Imana kubona twarose umuvyeyi atwitwararika kandi adusengera buri munsi buri saha nukuri ntavyo tubona twovuga birebire ariko turashima Imana kubona twose umuvyeyi afise amavuta angana kurya. Mbega nakaye kajambo babwira abantu baba bari mu muhinga itandukanye bariko barakurikirana no ntahe ushobora kuba hari umuntu afise ubumuga canke ubugwayi mbega bamubwira iki ku bijanye n'ivy'Imana yakoze kuri we hari icyo umutumirira gukora? Jewe umuntu yamenye Imana aba yaramenye Imana ego kuko hari abamenye Imana bigatangura kubacanga kubera amadoctrine y'ama eglise yabo. Rero ico je noshira imbere uwamenye Imana narondera ahantu hari Imana kuko abantu bose baraduga ku rugero n'umuntu yatanguye ya mbere arashika mu wa gatandatu akagera mu 2013 akadigwa kaminuza n'amadoktora n'ayandi nico kimwe no mu vy'Imana abantu basumba nuko nyene ariko rero ikibazo abantu bagira bama bibaza yuko ujya muntu yatanguye kubabwira ijambo ry'Imana ubwa mbere atawundi muntu yoba hejuru yiwe. Imana ikorana n'umuntu afise umutima wuguruye wese. Ico no batumirira nuko bogerageza nukuri bakaraba yego amavuta arasumbana ariko aya mavuta amaze kubona Joshua arakomeye arakwiza ingwara aramugurura nabarondera ubuzima ndabona ko baburonka nukuri ntagira umuntu babika mu nzu ngo vyanse nibabazane babasengere Imana yacakorana ubugingo n'ubu abagwayi mubazane abantu bo ntagire umubika mu nzu nimba hari umuntu afise ubumuga muze mumuzane urumva ivyo bivuzwe na CALIXTE kubera ko afise icyo Imana yakoze ku buzima bwiwe. Rero wihutire kutumira uyo mugenza reka twumvirize umutambukanye na CALIXTE tumva akajambo yobwira Imana canke yobwira Kristo Yesu canke ako yovuga kuri janye na Prophet of Jesus Joshua. Kristo twovuga ati abandanya ashimwa kandi ashimwa hejuru ubwo imirimo n'ibitangaza akora ko natwe twagiye tumubona mu bitangaza byinshi yamashigwa hejuru iteka ryose. Ama Prophet nawe turashima Imana yaduhuje nawe kuko twagiye tubona ibitangaza byinshi mu muryango wacu twabonye ibitangaza byinshi niki n'igitangaza rero kirengeye ibindi byose twabonye ko na mariage byabaye igitangaza n'umwana byabaye igitangaza turi munsi y'amavuta y'umuvyeyi. Rero icyo twovuga ku muvyeyi wacu uvuga ngo Imana imwongera amavuta ibimuga biramuguruka impumyi zirahumuka noneho nivyo twamati ko turibonera muri eglise sivyo twasomye muri Bibiliya ko twovuga nk'imigani ariko nivyo twamati ko turabonesha amaso ko Imana ikora ibitangaza ibohora ababushwe impumyi zihumuka twamati ko turazibona abapfuye arabasengera bakazuka. Ibyo byose nibitangaza twamati ko turabona Imana imukoresha. Akajambo no kongera ko kwivyo narimvuze nuko umuntu wese yumvise ino ntahe afise umuntu agwaye afise umuntu vyananiranye yo munyarukana bakamusengera kuko Imana iracakora ibitangaza. Support Church Delivered Family ni ishengero ryizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi rirongowe na Prophet of Jesus Joshua rikaba rikorera mu Burundi i Bujumbura mu Ngagara quartier y'indwi. Uba wifuza kubuhoka gukira ingwara n'ibindi muhawe ikaze mu minsi y'amakoraniro kuwa kabiri isaha 3 kuwa kane isaha 9 kuwa Mungu isaha 3 Kristo abahezagire cyane.